Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwaramutse Fideli, mwaramutse abaduteza amatwi, turahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko bimenyerewe buri mwaka, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayagejeje ijambo ku gihugu imbere y'inama nshingamateka hamwe na Sena zikoranye. Avugamwo ivyo yaranguye n'ivyo yimirije kuzokora muri manda yiwe y'imyaka 4 nka perezida. Kubijanye n'intambara ibera muri Ukraine ari nayo yahereyeko, Perezida Biden yavuze ko Perezida Vladimir Poutine yaharuye nabi kuko ngo abanya-Ukraine bahagurukiye rimwe baramuzibira uko ataravyiteze. Yavuze kandi ko Poutine yarazi ko acanishamwo abo muri OTAN ariko vyaramunaniye. Poutine ngo ubu yarakumiriwe kw'isi hose ibitari bwigere bibaho. Kubijanye n'ubutunzi muri Amerika, Perezida Biden yavuze ko intambara izogira ingaruka ku gitoro, ariko arahumuriza ko Amerika yakoranye n'ibihugu 30 kugira basohora utugunguru twa essence tungana n'imiliyoni 60 ku gitoro caziganijwe kw'isi. Muri Amerika nayo yarasohoye ngo imiliyoni 30 z'utugunguru hano muri Amerika muco yaziganije kugira ibiciro ntibiduge hano mu gihugu. Kubijanye na COVID-19 yavuze ko abandura n'abapfa bagabanutse aho dufukamunwa turiko turanakurwa mu bantu. Hatibagiwe mu kubandanya irwanywa abataricandagisha akabasaba kubikora kugira bikingire. Yavuze ko Amerika izobandanya gutanga incanco kw'isi. Incanco imiliyoni 775 zarungitswe kw'isi mu bihugu 112 ku buryo Amerika ubu ngo ariyo iza mu bihugu vya mbere kw'isi mu gutanga izo mpano. Mu bijanye n'umutekano, Perezida Biden yaragarutse ku bwicanyi bukunda kubaha muri Amerika butegwa n'ibigwanisho binyuragirana mu banyagihugu, amenyesha ko hazofatwa ingingo za ruhasha z'urudandazwa rw'inkoho rugakumirwa mu buryo butemewe n'amategeko. Ku ntambara yo muri Ukraine, Uburusiya na Ukraine barahanahanye imbohe za mbere zo mu ntambara ejo ku munsi wa kabiri. Kuva aho Uburusiya butanguriye gutera haraheze iminsi 7, ariko ibi vyabaye ku munsi nyene igisirikare c'Uburusiya congereje ibitero mu bisagara bitandukanye vya Ukraine, cyane cyane ku nyubakwa z'abasivile no ku bigo bikomeye vyo gutumatumanako amakuru. Ahatewe ejo harimwo na antene ya televiziyo ikomeye iri ku mugwa mukuru Kiev, hamwe n'ahasanzwe hari icibutso c'ahahambwe abantu ibihumbi vy'abayahudi bishwe mw'ihonyabwoko ryo mu 1941. Umugwi wa mbere w'abanyeshuri bakomoka muri Ghana wakuwe muri Ukraine washitse mu gihugu ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe amareta yo muri Afrika ari mu twigoro two gukura bene gihugu babo bari mu kangaratete inyuma y'igitero c'Uburusiya. Nigeria itekanya gutangura kurungika indege zayo kuri wa gatatu gutora abayo bari muri Polonye, muri Rumania na Hongria aho bahungiye iyo ntambara yo muri Ukraine. Abantu barenga ibihumbi 660 baramaze guhunga Ukraine mu gihe abababa umuriyoni bahungiye mu gihugu hagati, nkuko vyavuzwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi wa kabiri. Leta ya Nigeria hamwe n'ishiramwe rya Afrika ku munsi wa mbere baraneguye bivuye inyuma uko abanyafrika bafatwa nabi, kandi rimwe na rimwe bakabuzwa kujabuka umupaka wa Ukraine ngo banyage amagara yabo. Abategetsi ba Ghana bavuze ko hashitse umugwi wa mbere w'abanyeshuri 17 mu 500 bategekanijwe kuzotahukanwa mu gihugu cabo c'amavukiro. Muri Afrika abasivile hafi 140 barishwe mu ntambara yabaye hagati y'imihari idacana uwaka mu manuko bushira uburengero bwa Sudani y'umanuko mu mezi make gusa mu mwaka uheze. Ibi vyavuzwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi wa kabiri. Iyi raporo isohowe mu gihe ONU iriko iragabisha ko ico gihugu kitaramara igihe kinini kivutse gishobora gusubira mu ntambara mu bwicanyi hagati y'amoko canke ubushingiye kuri politike.
ibi kandi ngo bishobora kuzohagarika utwigoro duke tumaze gushikwako two kugarukana amahoro. Raporo y'umugwi wa ONU muri Sudani y'umanuko ifadikanije n'ibiro vya ONU vy'agateka ka zina muntu yasohowe ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko agateka ka muntu gahungabanywa ku rugero runini muri Sudani y'umanuko. Ivuga ko abantu bahohoterwa amajana bakicwa mu migwano yabaye muri komine ya Tambura ni muri leta ya Equatoria y'uburengero. Mu makungu tugarutse hano muri leta z'umwe za Amerika, ishiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ryamenyeshejwe na leta z'umwe za Amerika ko Amerika yirukanye umurusiya akorera muri ONU. Ni nyuma y'umunsi umwe Amerika ivuze kandi ko yirukanye abadiplomate 12 b'Abarusiya ibahora ibikorwa vya maneko. Aba basabwe kuzoba baravuye muri Amerika ku itariki y'indwi y'uku kwa gatatu. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric ntiyatanze amazina canke akazi uwo muntu yakora muri ONU. Umuvugizi w'umugwi w'abanyamerika muri ONU yabwiye Ijwi ry'Amerika ko uwo mukozi wa ONU yari kandi ubusomu rusaku ku Burusiya. Nawe nyene yaranse gutanga ibimuranga n'amazina yiwe, avuga ko adahowe icuka kibi kiri hagati y'Uburusiya na Amerika ku ntambara isanzwe iriko irabera muri Ukraine. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa mbere ko ibi vyerekana ko Amerika ifise urwanko rukomeye ku Burusiya kandi ko biteye kubiri n'ivyo Amerika yiyemeje nk'igihugu catanze icicaro ca ONU. Urakoze Aloysi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Mukanya karangiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashikirije abanyamerika ijambo rya mbere ry'umwaka ku kugene igihugu cifashe muri iki gihe hamwe n'imigambi ategekanya mu bihe biri imbere. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression. Uyu ni Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko amateka yagiye atwigisha ko iyo hatabayeho ingaruka ku bikorwa by'urugomo n'ubushotoranyi by'abategetsi b'abanyagitugu biteza akaduruvayo bigahungabanya Amerika n'isi yose muri rusange. Leta y'u Rwanda itangaza ko gushika ejo kuwa kabiri abanyarwanda 52 aribo bari bamaze kuva mu gihugu ca Ukraine berekeza mu bihugu bihana imbibe naco. Mukanya karangiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashikirije abanyamerika ijambo ryiwe rya mbere ry'umwaka ku kugene igihugu cifashe muri iki gihe hamwe n'imigambi ategekanya mu bihe biri imbere. Mugenzi wacu Edi Gwema yarikurikiranye. Iri jambo rya Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryibanza ahanini kuri politike y'imbere mu gihugu. Avuga ku kibazo cy'ubukungu ahanini cyatewe n'izamuka ry'ibiciro ku masoko, icyorezo cya COVID-19 gisa nk'ikimaze kugabanuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no hirya no hino ku isi. Anibutsa akamaro ko kubumbatira demokarasi ku isi, maze yibasira Perezida w'Uburusiya Vladimir Poutine yise umunyagitugu ugamije gusenya indangagaciro za demokarasi mu bitero yagabye ku gihugu cya Ukraine. Kuri telefoni turi kumwe na Madame Letitia Mizero Herod. Uyu akaba ari umunyamerika ukomoka mu Burundi. Mu minsi yashize yiyamamarije umwanya w'ubusenateri muri leta ya Dakota ya ruguru hano muri Amerika. Madame Mizero, watubwira muri make iby'ingenzi wakuye muri iri jambo rya Perezida Joe Biden ku gihugu? Ibintu bikuru umukuru w'igihugu Joe Biden yashitse ko bijanye n'icerekeye ubumwe mu gihugu, kugerageza gusubiza abanyagihugu hamwe kubera hamaze imyaka itari mike tubona ko abantu bacanyemwo, abantu batacizerana. Yagerageje kutwibutsa ko twese dukwiye kwibuka kurabana nk'abantu basangiye igihugu atari abansi. Yavuze n'ibindi byinshi bigerageza kugarukana abanyagihugu hamwe. Ibindi yavuze ni bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, bijanye n'ukuntu COVID-19 turiko dusa n'abayitsinda. Uravye abantu bamaze kwikingira barenga ibice 75%
uravye nuko abantu bagenda mu bitaro nabo nyene bagabanutse ku buryo bushika ku bice 77 kw'ijana. Ikindi kinini yavuze kijanye cane n'ikintu abantu benshi kw'isi yose bariko barakurikirana kijanye na Ukraine hamwe n'Uburusiya buheruka kugitera. Tutaragira kuri icyo kibazo cy'Uburusiya, Madame Mizero, Perezida Biden avuze iri jambo mu gihe hari amakuru avugwa hirya no hino ku isi cyangwa se n'imibare igaragaza ko ibiciro ku masoko byazamutse cyane ku buryo abantu bavuga ko igihugu gishobora kuba mu bibazo bijyanye n'ubutunzi nubwo hari imirimo irimo kuvuka mishyashya myinshi cyane. Ubona hari ingaruka bishobora kuzagira kuri Biden n'ishyaka rye, cyane cyane ko muri uyu mwaka hanategerejwe amatora y'abagize inteko ishinga amategeko? Icyo ni ikibazo kinini kiraje ishinga abanyamerika benshi, kandi umukuru w'igihugu Joe Biden ntiyabihaririye, yagerageje kumvisha ko azi ko ari ikibazo c'ibiciro byaduze. Arongera arahumuriza abanyagihugu avuga ko hari ingingo leta yiwe iriko irafata mu kugerageza gushobora kuduza imishahara y'abanyagihugu no mu kugerageza kugabanya ibiciro vy'imiti, kugabanya ibiciro vy'amarerero y'abana bakiri bato. Hanyuma tugaruke kuri iri jambo nanone avuze mu gihe igihugu n'isi byugarijwe n'ikibazo gikomeye cyane cy'ibitero byagabwe n'igihugu cy'Uburusiya kuri Ukraine. Ni nabyo yahereyeho avuga iryo jambo, aho yakoresheje amagambo akomeye cyane avuga ko abanyagitugu basa nk'aho barimo kugerageza kubangamira demokarasi no kuyica hirya no hino ku isi. Aya magambo yakiriwe gute mu banyamerika muri rusange? Novuga nti ndavye abanyamerika muri rusange baranka akarenganyo. Hanyuma nibaza ko hariho cane mu ntwaro muri leta iheruka y'umukuru w'igihugu yahora ihengamira gatoyi ku Burusiya. Sinovuga ko ari leta ihengamira ku Burusiya, novuga cane ko ari umukuru w'igihugu twahorana. Nibaza ko ico kintu cane kugerageza gushira hamwe ubwo iyo migenderanire dufitaniye leta zunze ubumwe za Amerika zifitaniye n'ibindi bihugu. Letitia Mizelo Heron, tuvuganye uri muri leta ya Dakota ya ruguru, ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya w'ubudepite muri iyo leta. Ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Leta y'u Rwanda itangaza ko gushika ejo kuwa kabiri abanyarwanda 52 aribo bari bamaze kuva mu gihugu ca Ukraine berekeza mu bihugu bihana imbibe naco. Hari abandi bari mu nzira berekeza ku mupaka w'igihugu ca Pologne, ariko hakaba n'abandi bakira ahantu habera ingwano batarashobora kubona uko bavayo. Ivyo vyavuzwe na Alain Mukurarinda, umuvugizi yungirije wa leta y'u Rwanda, mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwem. Amakuru dufite nuko hari abanyarwanda 52 bamaze kwambuka umupaka bavuye muri Ukraine, 51 bari muri Pologne, undi umwe ari muri Hongria. Hanyuma hari abandi 8 bari ku mupaka bakiri muri Ukraine bategereje kwambuka. Ubwo turizera yuko wenda barara bambutse cyangwa ejo bazabambutse. Hanyuma tukaba tuzi neza yuko hari abandi 11 bari mu nzira bagana ku mupaka wa Pologne. Barimo baragenda, biragoye, hari aho bagira n'imodoka bakazora bakagenda n'amaguru. Bafite ibibazo by'amafaranga, ntabwo babasha kubafata ku byuma cyangwa se bagasanga yashizemo cyangwa bayarimise. Hari n'abandi rero tuzi neza 15 bari muri Ukraine, ariko bari ahantu hari imirwano badashobora kugira aho bajya, kuko kugira aho bajya byahungabanya umutekano wabo kurusha kuguma aho bari. Urumva bose hamwe n'abanyarwanda bagera kuri 45-46. Hanyuma ku bijyanye n'abo muvuga ko bashobora kuba bakiri mu duce turimo tuvugwamo imirwano, hari amakuru yatugezeho avuga ko hari abakiri mu gace ka Sumi. Abo ngabo bo murateganya gukora iki? Hari icyo leta y'u Rwanda irimo kubafashamo kugira ngo nabo babe bava muri ako gace? Icyo leta ikora ni ukumenya amakuru yabo, kuko ntabwo ushobora kwinjira mu gihugu nka Ukraine kirimo kiberamo imirwano uzi neza ko n'agace ugiyemo karimo imirwano. Ariko abo ngabo bari Sumi n'abari Kharkiv
bari muri abo ngabo kimwe batanga kubwiye bari aho badashobora kuva. Amakuru yabo yose arazwi kugeza ubu ngubu, ni n'amahirwe ntawe urakomereka cyangwa se amagira ikindi aba, ariko ntabwo bashobora kuhava nta n'icyo leta yabikoraho, u Rwanda rwabikoraho, kuko ndi mu gihugu kirimo intambara. Andi makuru akomeje kujya hanze no gusakara ku mbuga nkoranyambaga nuko hari abantu benshi b'Abanyafurika barimo guhohoterwa, benshi ugasanga babuzwa kwinjira za gari ya moshi, ibintu amahanga arimo kuvuga ko bigaragaza ivangura ry'uruhu cyane cyane ku Banyafurika. Ibyo hari byari byaba ku banyeshuri b'Abanyarwanda cyangwa se abandi Banyarwanda batuye muri icyo gihugu ubwo barimo kugerageza kukivamo? Kugeza ubu rwose tuvugana, mu makuru yose dufite, nta munyarwanda wari wigeze atubwira ko yagize icyo kibazo, kandi kinabaye twakimenya kuko nta banga ririmo. Baravugana n'abakozi bagera ku mupaka bahita bahura, ku Bapolonye bahita bahura n'abakozi ba ambasade y'u Rwanda kuko bariyo babategereje, bamaze iminsi rwose babakira. Nta munyarwanda rero ku giti cye wigeze avuga yuko yahuye n'icyo kibazo abandi banyafurika bahuye n'icyo cy'ivangura. Amakuru twahawe n'Abanyarwanda bamaze kugera muri Polonye nuko bahawe viza y'ibyumweru 2 gusa, ni ukuvuga iminsi 15. Ese hari icyo leta y'u Rwanda yaba irimo gukora kugira ngo ibe yakura abo banyeshuri muri icyo gihugu izo viza zabo zitararangira? Ibyo ni ibintu biri kuganirwaho kubera yuko tunagomba no kumenya neza abahageze, ese bose barifuza kuza mu Rwanda, kuko harimo na bamwe bagiye mu bindi bihugu. Harimo bavuga bati twaguma hano muri Polonye tukaba dutegereje, harimo bari kuvuga ati ese nta washaka amashuri muri Polonye. Ubu ngubu ikigenderewe no kubanza kumenya ngo abantu bose, cyane cyane aho nakubwiye bari ku mupaka ndetse n'abari mu nzira, ko babashije kwambuka. Hanyuma abantu bose bamara kugera hanze ya Ukraine bari muri Polonye, bagakoresha muri iyo minsi 15 bafite kuganira, kureba igikorwa n'iki, kuko ntawe bari buhatire gukora icyo adashaka. Ibyo nibamara kumvikanwaho, hakamenyekana imibare, hakamenyekana ubushobozi buhari, nibwo hazafatwa ibyemezo. Ariko uyu munsi nk'uko mbikubwiye byatangiye kuganirwaho bahereye kuri abo ngabo bahageze, ariko nta cyemezo kirafatwa. Hanyuma mu gusoza, Bwana Amakuru, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ese u Rwanda rwari rwafata uruhande ku bijyanye n'iyi ntambara ibera mu gihugu cya Ukraine? U Rwanda ubu nta kirabitangazaho. Ikidushishikaje imbere icyo guverinoma ishishikariye ni ukubanza kuvana abo banyarwanda bari hirya no hino aho ngaho muri Ukraine, kureba ko bahava bakagera hanze ya Polonye. Ni ukumenya ngo nyuma ya Polonye niba bageze muri Polonye harakurikiraho iki, kumenya abasigayemo uko bameze. Nyuma yaho wenda guverinoma azagira icyo itangaza. Kugeza uyu munsi ikishishikaje ni ukubanza kwita ku banyarwanda, kubera igihugu bayo, bakava muri iki gihugu aho intambara irimo ibera. Amakuru, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze namwe. Tugushimire Edi. Ibihugu bitandukanye birimwo ishirahamwe rya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze gufatira Uburusiya ingingo zirimwo n'ibihano mu rwego rw'ubutunzi n'imari. Mugezi wacu Etienne Karekezi yavuganye kuri iki kibazo n'umuhinga mu by'ubutunzi n'imari Corneille Minani ari muri Leta Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihano nk'ibi bifashwe mu rwego mpuzamahanga nk'uru kuko biba bifite ingamba zo kugira ngo wenda igihugu cy'Uburusiya cyashoje intambara kibura amikoro yo gukomeza kurwanya iyo ntambara, bityo wenda iyo ntambara izahagarare. Ibyo bihano rero bifatirwa hamwe n'ibihugu byinshi, ndakeka nk'ubu ngubu utekereje ko Amerika, Uburayi n'ibihugu byose bigendera muri sisiteme nk'iyo ngiyo nibishyira hamwe bigakomatanyiriza Uburusiya, birizera yuko wenda Uburusiya hari icyo buzibwira mu guhagarika intambara. Bivuga ko Uburusiya bwiteguye bihagije mbere y'uko bushoza intambara, ku buryo rero ababirebera kure bavuga yuko ibyo bihano bishobora kutagira ingaruka zihambaye nk'uko wenda bakabyifuza. Muri ibyo bihano, Bwana Minani, ibyavuzwe cyane n'ibijyanye n'uko
Uburayi na Amerika byazitiye Uburusiya amabanki yabo, ibigo by'imari ku cyo bita uburyo bwa SWIFT, ni ijambo ry'icyongereza. Ubwo buryo ni iki, bukora bute kuba twumva? SWIFT rero ngerageje gusobanura mu magambo make, ni uburyo bwizewe banki zihanahana amabwiriza yo kwishyura no kwishyura, yaba hagati y'abantu ku giti cyabo cyangwa se hagati y'abantu n'ibigo by'ubucuruzi na za leta hirya no hino ku isi, emwe no hagati ya za banki ubwazo. Iyo SWIFT rero ikaba ari ikintu cyahimbwe muri za 70, igizwe na za banki nyinshi, urebye nk'ibihumbi birenze 10 bya banki zose zo mu bihugu byose ku isi, urebye sinzi niba harimo igihugu kitarimo. Igengwa n'amategeko y'umubirigi, abantu benshi ntabwo bakunda kumenya yuko incorporation, amategeko agenga SWIFT yanditse mu Bubiligi. Abayobozi rero ba za banki zose nibo bagenzura iyi systeme, bagatuma yizerwa, umuntu uyigiyemo akamenya yuko niba hari transaction ifashwe cyangwa itanzweho amabwiriza ko iyo transaction nini izagenda mu buryo bwemewe bwizewe. Abayikomeyemo rero urumva ko ari banki y'Ububiligi nkuru, y'ahangaha muri Amerika yitwa Federal Reserve System, banki y'Ubwongereza na Central Bank yo mu Burayi cyangwa se Bank of Japan. Ibihugu bikomeye byose biba bifite uburyo bigenzura kandi bigakurikirana SWIFT. None ubwo icyo mushaka kuvuga ni ukuvuga ko niba Uburusiya bwafungiwe cyangwa bwazitiwe kuri ubwo buryo bwa SWIFT, nta mafaranga yakwinjira mu Burusiya, nta n'amafaranga yasohoka mu Burusiya ajya ku bantu cyangwa ku mabanki yandi? Urebye ni nko guca indege, mbese ko guca muri iyo systeme, muri iryo tumanaho, nabigeranya nko guhambira ikibuye ku kaguru kandi gifite urugendo. Wakomeza ukagenda ariko ugenda ucumbagira uninagira ariko wagenda. Nko muri iyi case Abarusiya ntabwo bazabaho bagenda imbokoboko gusa, kuko nabo ubwabo bihimbiye systeme mbere y'uko batangiza iyi ntambara, uretse ko nyine idafite ubushobozi, itarimo n'amabanki menshi nka SWIFT. Ikindi namenye ni uko n'Abashinwa basanzwe bafite iyabo batangije n'ubwo icumbagira yitwa ngo China Cross Border Interbank Payment System. Kandi rero Abashinwa ndabona muri iyi ntambara uburyo bitwaye bacecetse, bashobora gufatanya n'Abarusi wenda bakaremera gukoresha iyo system yabo. Ariko muri make ni ukuvuga ngo nta nubwo system yo guhagarika SWIFT yose yari yabaho mu by'ukuri. Byitwa ko hari amabanki amwe n'amwe bazagenda bakomatanyiriza, ariko si yose. Ntabwo byibuze aho tuvugira ubu ngubu ntabwo barayakomatanyiriza yose yakabaye mu Burusiya. Ndabashimiye cyane Bwana Minani Corneille, tuvuganye muri Arizona muri Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. N'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Uburusiya bwateye Ukraine burashaka kuyigarurira. Abahanga baribaza niba ari intambara y'ubutita ya kabiri itangiye, nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabyitwaramo. Nibyo turebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Ikinyamakuru Los Angeles Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyandika ko intambara yo muri Ukraine ihinduye amateka, irangije imyaka 30 y'amahoro ku mugabane w'Uburayi kandi igaruye ikintu gisa n'intambara y'ubutita. Mu gihe cy'imyaka hafi 45 kuva mu 1947 kugera mu 1991, intambara y'ubutita yashyamiranyije uburengerazuba bw'isi bugendera ku matwara ya gikapitalista kandi bufite umutaka wa gisirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'uburasirazuba bw'isi bwari bufite amatwara ya gikomunista n'umutaka wa gisirikari w'icyahoze ari URSS, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Inshuro nyinshi muri iyo myaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na URSS bari hafi kurwana
bakoresheje intwaro za kirimbuzi. Inshuro izwi cyane niyo mu 1962 ubwo URSS yashatse gushinga intwaro za kirimbuzi muri Cuba, igihugu gitandukanijwe na Amerika n'amazi y'inyanja kuri kilometero hafi 150 zonyine gusa. Abahanga mu by'amateka ndetse n'ibya politiki bamwe na bamwe batekereza ko intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine yaba itangije indi ntambara y'ubutita nshya. Niko nka Naoko Weike, mwarimu w'amateka muri kaminuza ya leta ya Michigan State University, yabwiye Ijwi ry'Amerika. David Sakonyi, mwarimu muri siyanse za politiki muri kaminuza George Washington i Washington hano, nawe aryungamo. Mu kiganiro n'ikinyamakuru USA Today avuga ko iki gitero gihinduye umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Ati birashoboka cyane rwose ko twinjiye mu kindi gihe kirekire ibihugu byombi bigiye nanone kurebana y'ingwe. Ku bandi bahanga ariko si intambara y'ubutita ya kabiri itangiye, ahubwo ni ikindi kintu gishyashya kandi giteye ubwoba kurushaho. Barimo Faith Hillis wigisha amateka y'Uburusiya muri kaminuza ya Chicago na John Lewis Geddes uyobora ishami ryigisha amateka y'intambara y'ubutita muri kaminuza ya Yale. Bo baragira bati si intambara y'ubutita ahubwo ni intambara y'umuriro. Intambara y'ubutita yarangijwe n'iki? Nk'uko tubisoma ku rubuga rwa Heritage Foundation, ikigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Ronald Reagan amaze gutorerwa gutegeka igihugu yasanze ingamba zo gukumira amatwara ya gikomunisiti no kurangiza intambara y'ubutita zidahagije. Yafashe icyemezo ahubwo cyo kurangiza intambara y'ubutita, noneho ashinga abajyanama be bo hejuru umugambi mushya wo kubigeraho. Bashyize imbere ugushegesha URSS mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'imari no kuguza amafaranga, ikoranabuhanga no gucuruza peteroli na gazi. Ahanini nibyo byatumye intambara y'ubutita irangira na URSS irahirima. Ubu rero Amerika yabigenza ite? Ijwi ry'Amerika. Uburusiya bukimara gutera Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ihuruza isi, maze ibihugu bikize bifatira Uburusiya ibihano bikomeye mu nzego zitandukanye: ubukungu n'imari, ubucuruzi, ikoranabuhanga ndetse na siporo, ku buryo Uburusiya bubaye nka Afurika y'Epfo y'igihe cya apartheid. Ariko igihano gishobora kuruta ibindi, nk'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky abisaba, ni ukwambura Uburusiya icyicaro gihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa cyandika ko leta y'Ubwongereza nayo yaba yiteguye kubiganiraho n'umuryango w'abibumbye. Naho ibitangazamakuru binyuranye byo muri Amerika birimo televiziyo Fox News bivuga ko bamwe mu ntumwa za rubanda bamaze gushyikiriza inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, umushinga w'umwanzuro usaba Perezida Biden kumvikana na Loni uko Uburusiya bwava mu nteko ishinzwe umutekano ku isi. Iyi nteko yashyizweho mu 1945 n'itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye. Igizwe n'ibihugu 15, birimo 5 bifite icyicaro gihoraho, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ubufaransa n'Ubwongereza. Uburusiya bwafashe umwanya wa URSS imaze gusenyuka mu 1991. Ibi bihugu 5 bifite ububasha bwitwa veto bwo kuburizamo ibyemezo bya Loni. Bamwe mu banyapolitiki n'abanyamategeko bavuga ko kwirukana Uburusiya muri iyi nteko ya Loni bidashoboka, kuko kimwe n'ibindi bihugu byose uko ari 4 bifite icyicaro gihoraho yanditse mu itegeko shingiro rya Loni. Ariko umuvugizi wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson we yemeza ko bishoboka. Yatangarije abanyamakuru ko